turavye ku baririmbyi b'abarundi yawe yatanguye kuja kuri stage ariko turafise amakuru avuga yuko hari gutangura witwa Lino-G ariko Lino-G wewe yaje yacerewe ko sinzi kuri Lino-G nawe ko tuza kumuzako ariko reka tuvuye kuri Saturday warongoye mugabo uriko uraraba nuko kirya giteramo harimo utuntu tubazo abantu batashimye nyene gushira hejuru batashimye ko uja nyene ngo bigaragare kuko uriko uraraba n'ukuntu Saturday yaririmbye we ukuntu waba umumenyereye cyangwa umuntu wese ariko performance ya Saturday niyo yagize hariya kuri Mercedes office biratandukanye cyane gose. Shalom, 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 les amis, mumeze neza, mumeze bien, mumeze sawa, mumeze kwa kundi mba nifuza kumwa mumeze, unazi kugiye cyose mba nifuza kumwa mumeze fresh sana. Reka ndakuramutse kandi ndakwifurize amahoro y'Imana aho uri hose kubera ko urabizi ko ndagukunda cyane. Kora icyo abandi bakoze usondaho ku aho ubona agakengera kugira ngo igihe cyose tukuzaniye iganiro kimeze neza nk'ikugira ukurikirane uzube mu badatangwa canke ntuzutangwe n'ikintu kimwiza kiciyano kuri Ndufacom TV online. Ibintu bya bindi kunusika ko n'ikibanza ari kimwe Ndufacom TV online kubera ko rabizi kwenti tumenyerwa igihe cyose tuza dutandukanye nuko mwari mutuzi no munsi nakuzaniye yandi makuru nakuzaniye undi mushitsi hano mbona ko bimeze neza cyane. Reka nabwire yuko kwa kundi nyine nabizi ni MC Shalom the master of ceremonies, the activator vibrator, the nedura family nedura famine furaminani, the match, the firstborn, Mr. Dowo cyangwa Mr. Voice. Aha nabwo yuko inyuma ya kamera turi kumwe n'undi musaza hariya ni Jonathan no musirene nakuzaniye kiganiro cha kiningene ni entertainment, sindabanyoteza sindabacereza igihe cyose ndetse kwa mukeneye amakuru avuga mu entertainment muri rusangi mbega avuga ibiki mu baririmbyi avuga ibiki mu bakinyi b'amareresi avuga ibiki mu banyamideli bitandukanye no musirene ndakuzaniye amakuru avuga mu muziki ndetse kandi kumwe n'umusesenguzi kabisa muraza kumwumva reka ndamuhe Kaze ndabwira ni kumenya cyane musaza umeze neza cyane gose wewe se jinda ndameze neza mimi niko shwari kabisa sinzi nawe kubona kabisa ko imirongo bari myinshi nanjye ndameze neza nitwa Mr. Yurik cyangwa ashobora kunyita Endo Keyz the Magic Endo Keyz the Magic ashobora kunsanga kuri Facebook hariya ukandika Endo Keyz the Magic gacuzura ronka amakuru atandukanye avuga mu entertainment muri rusange navyumva yuko ubona zanye siwa wundi vyiga siwa wundi akibirondeza ko kandi usanzwe abikoreramo kubera ko ugiye ku rubuga rwa Facebook kandika Endo Keyz the Magic ucubona amakuru akunda kuba atanga ndishana kujanye n'umuziki uko abibona amakuru atandukanye muri rusangi acakubwira uti acakubwira ukuntu biko biragenda no musene nakuzaniye mu kino kibanza muno rubuga hano kuri Ndufacom TV online kugira ngo dusangire ano makuru Ndufacom niza ko mumeze neza cyane kandi ariko gukiyana hariya barashaka kumenya mbega asanga umusore canke kumenga aruzuye nyene ukuntu usanga yaratanguye ku umusore asukuye kweli umusore kabisa nta muntu ndiha oya umusore kabisa hariya wenyene umva ukuryama ndumwe Byiza rero mesami ibintu byiza urumva ni hatari Endo Keyz asanga avuka he ahantu mvuka mu ntara ya Ruyigi cyane cyane abanyarugera nacyo ndabaramutsa abantu bari mwibuke kugira subscribe hariya kuri Ndufacom TV kugira ngo bandanye uronka makuru abatandukanye aciye kabisa hino chaîne ya YouTube no kuri Facebook hose kabisa mugene Ndufacom TV ucubona makuru ahaca ibintu kagenda neza cyane muze murahaca nyamara gasanda kwisanzu nandi bita mu kinyabakecuru imurehe yazamurehe nandi bita ku mabere y'inkumi sinzi mabere y'inkumi hariya muri Butaganzwa abantu rero muramukunda gutembera nzogere muri abantu bita mu mabere y'inkumi ni wahabona nzocumenya ati aha nashitse mu Ruyigi ko ndegeza nshika mu Ruyigi hariya ku musozi wa Mpungwe ndabona Mpungwe ndabwira nti ahantu bita Nyamutobo ahantu bita mu Rusengo mu Kayongozi cyane cyane abantu biwacu aya mu Kayongozi kabisa
Yes, reka mnazumva yuko intaje twashikira abantu bose kandi turamutse nano bose mudukana muri kino gisaga ca Bujumbura twazi kuma muri benshi mukunda entertainment munabitwereka ama commentaire mukatuga muti kabisa muko mutuha ibintu bimeze neza cyane no musire twaje tuvuge ibimeze gute twaje tuvuge muri rusangi entertainment muri rusangi ya hano i Bujumbura biko bigenda gute abaririmbyi muri rusangi tubavuge ko murabizi yuko nakuvyita ko plus 257 ya hano Bujumbura cyane tuze tumva ko tumenya kuri code y'igihugu cy'u Burundi urinze umva plus 257 tumenya ko ari Burundi c'amatano umutima wa Afrika cyane nyine ari igihugu gati gitemba amatano abantu benshi batazi gituma Burundi bwitwa umutima wa Afrika bazobirabe kwikarata aho bazoca babibona neza n'umuntu ko n'abayubatse gwacaba n'umutima ahantu uri ucubona ati igihugu cyacu Burundi kiri ku mutima wa Afrika ana isoko ya ni reka rero dushunguruke twivugira ivyo muri 2005 ndavuga ngo cyacu Burundi tuvuge entertainment muri rusangi hamaze imisoro kwavugwa ibintu bitandukanye bihere hejuru kubera ko aba bantu tuvuge n'abantu basanzwe araba legend mu muziki Burundi no munsi tuvuga cyane ku muziki tuzoka tuvuge no mu bindi tuvuge mu mafilme n'amakomedi tuvugire vyinshi hanyuma bandanye bigenda neza no munsi tuvuge mu muziki igituma mpereye hejuru nuko aya mazina igituma muzoye ko tuvuge ibintu bikomeye cyane nuko aya mazina abiri tuvuze Satbi tukavuga Big Fizo aya mazina abiri aba n'amazina akomeye cyane muri entertainment muri rusange wumva umuntu avuze Big Fizo cyangwa Sato cyawumva umuziki ho bajya saba yanga oya ntibadandaze bikaje urize wumva ayo mazina tumenya yuko ariko haravugwa ibintu by'umuziki yes ayo mazina abiri no tugaruka ko ariko kandi twifashishije ibimaze imisi bavugwa ko akora ko abakurikirana imbuga muri rusange mwarabonye yuko hagaravugwa byinshi tuvuga Satbi na cyane muri show bariko gutumirwamwo bose muri rusange batumiwe mu nk'aba legend iyo show si yindi neza ko uyibuka ni show yateguwe na company twa nawo company kuva ku witwa Lino-G hariya baraje bateguye igiteramo kiri gikomeye cyane igituma nazo kugaruka kuri izina ngira mvuge nuko atayo tuvuga ko cyane ni The Band barahamagaye witwa The Band nitumugaruka ko cyane nibyakeneka ko tuzogaruka kuvuga kuri we tuzogaruka tubivuge ko ariko kano munsi reka tuze twivugire ku witwa Satbi na Big Fizo kuko ari bantu b'abarundi bagaragaye nuvuga ngo ni invitation reka tuvuge invitation kubera ko mu giteramo tuza kugaruka tuvuga ukuntu vyagenze mu giteramo vyabaye tuvuga ukuntu vyagenze nashisha muri invitation tubabwire yuko hari batumiwe geregenekezo rya 30 kwezi kw'icenda n'isi geregenekezo rya mbere kwezi kw'icumi gusa gatandatu ukwezi kwa Nyakanga tutangura gitugutu nyene turya umunezero sivyo utiriho vyagenze gute abantu baratumiga ngo baze bafashe muri rusangi bafashe mu kwakira umushitsi The Band kuva mu gihugu Rwanda yari show ikomeye cyane abantu benshi bavyibuka kwinjira aho icyo cyanyuma yari miliyoni zingahe miliyoni 10 vuga 10 miliyoni mu gifaransa iyo bayita VIP niyo mafaranga akuno umengo bavanga ngo ni ticket presidentielle karabaze kwizo zibaho ntacyo tutazobona ndakubwiye yuko burya entertainment sikira duga muri rusange rikaduza base rikaduza amatike utumva ko tugera ku nzego misi na samiriyo tutozishika birakomeye cyane kubera hajya byibwire ku bihumbi 10 no kuba wahereye ku gihumbi akandi ntitworeka kwivugira yuko wanashima ibintu byo gukora mu mamiliyoni no gukora mu mamiliyoni ku itike byatangujwe n'umuntu umwe n'inzu imwe yonyene iyo nayo si yindi hariya kwa Happy Farm muri The Fighter Production The Fighter Production niyo nzu ya mbere yatanguye kuzana itike y'umuliyoni gukora ama miliyoni ndavuga mbona bika yuko bimaze no kuba incuri renga imwe ni one man one show
1 million cyari igiteramo ca Fizo Love hariya nibo bantu bamaze kuba bategura ibintu nuvuga ngo mu mamiliyoni nibo babitanguye aba nabo nyevye baraje nyine numva barageze no kuri 10 million turabayeho turacariho ko tukiriho rero ntacyo tuzobona byose tuzobibona ni buke nyene kandi duga tutaza gusesangura ko ajya narabonye ibintu byose harinze haboneka umuntu atimvye akavuga ati okay ikindagishitse usanga nabandi bakubara n'abandi n'umusire turaje araje y'umiliyoni umwe ubona usi araje y'imiliyoni 2 kuko mega muri Kadeben hari tika 2 million ni ya 10 million ya 10 million ya ni ya 2 million hamwe ni ya 100 aho hari muri VIP muri Eden Garden Resort urumva turigarukira neza ku byayi biteguwe muri usangi gatoya akanci tuze tuvuga kuri no mayirema abiri ndavuga Big Fizo ndavuga na Satbi nibo bari ikintu tumaze kuronka ndaza kuhagara ko cyane mbega vyagenze gute tubabona ko twatituze kubabona vyagenze gute kwanza binjire muri show bavugwe muri show kaza kubigarukako ariko kandi turaza guca no kuri Lino-G ariko Lino-G natashoboza kuvuga kundi munsi kwako kumwe na Wema Entertainment kandi baba bafise ikintu cagutse ariko turaza kwigarukira tuje kuvuga kuri Satbi kuri Big Fizo abantu birabizi yuko bwa mbere batamagaga muri no show haratanga amagago mu buririmbyi umwe yitwa Lino-G hanyuma burya sinzi ko wibuka icyatumye abantu bavuga bati show bari cyo naco cyatumye Big Fizo ahamagarwa muri no show yarageranika amajambo ibiki nibiki gutyo azino bigaruka ko bari yakumbuga ngo kana bumenyi nkuko umenga ariko atera ubwoba de Ben kwaje mu gihugu cabanye neco kwaje mu kibuga cabanye neco cita hanyuma haheze kimunsi umwe imisi ibiri gutyo no kaza tubona ko Big Fizo nawe yatumiwe na gitera kugutumirwa byo kuri Big Fizo turakirengana sivyo Satbi nawe muri yo misi nyene niho byashogaragara ko Satbi nawe nyene ashobora muri ico gitera wewe nta mukuba mu kwinjira muri umutumiro nta bintu byinshi byagize gute mbega tubona byamenyekanye nabashira sawa karibu naze hanyuma yakibwe na bino bihanga ngibindi bwa Satbi nta Big Fizo kandi tafata ngo tumenya utwa Lino-G tuhereye ngaho ku ma invitation kwanza kubatumira kuvuga ngo bari muri ico gitera kubera iki naho company kwiyumvira guhamagara umuntu umwe ndavuga Lino-G naho nyine akiduga nkuko tubizi aba bahungu akamanza akabigiza inyuma akamanza agaca amabase atandukanye turibuka ko haje na base mu nyuma bavuga ngo witwa Fabulous na nyine ngo yahamagawe kiko bigaruka ko ntuzi amakuru yavyo ntizi ko yari hamagaye ngo bagayanga gafaranga cyo bihagararako akishinizi yuko kweri umuntu yahemvye de Ben akamuhemba miliyoni 40 z'amanyarwanda sivyo ko yari kunanirwa no guhemba Fabulous akoreka tukarengana koreka tugashira ahantu kwako abantu mwage muravuga ngo Fabulous ngo yoba yanse amafaranga kanaka ibyo kweri ntiko bihagararako cyane vera akaronda kuhaye je cuma aho ngaruka nkavuga nti ntaho bihagararako cyane umuntu yahemvye miliyoni 40 z'amanyarwanda muri nka de Ben sinzi ko yari kunanirwa no kurenga zirenga yanege zirarenga byinshi kubera ko ayo ni na ya show ija muri hiye ni byinshi kumukura muri Amerika kumuzana mu gihugu cy'u Rwanda kumara iminsi kuzanga mu gihugu cy'u Burundi kumutembereza ko twabibonye kugaburira kumurisha byose tuza kubica ko gatoya mu kandi kantu kari imbere duhere ngaho kubera iki naho company yumva ko kubera iki naho company yaje igahicizere utwa Lino-G bari yamushimye iki kugira ngo bavuge bati uyu ashaka guteremeka abantu agatena de Ben akakirwa akaba satisfait beza kari kubera iki bahagaze kuko kugira ngo bumve icyo kintu bo gihagarara ko neza bakavuga ati Lino-G
turabona ko azohagarara mu kibanza cyo kwakira neza na neza muri Jakarta Event mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, wahoze kumaza ico kibazo. Icambere na mbere hoho nuko nko ku ruhande rw'iwanje nko ndabibona. Harya Lino-G sinibaza ko bari bafise iyo target yuko batezwa kuzokorana igiteramo na DBN wenye. Kuko uriko uraraba Lino-G ugwega agezeko nubwo DBN yoba ariko ibintu bitandukanye. Ivyo Lino-G afise za player indirimbo none afise zibiri zizwi cyane ni zibiri aho legend na play sinumva rero yuko yari kuba ari umuntu nyene yari guteramana ngo bikunde nantoze na DBN bamarane nk'amasaha menshi kwizo ndirimbo zibiri bazira zo bantu baseramike mu giteramo ca VIP bongere agaruke no muri chat twego twese abona ko itike yanyu nto yari ibihumbi 10 aha ivyo bitemo byose babimarira abantu babiri ubwa mbere ho kugira ngo atore rya Lino-G cyane baza ko ngira boba nkujya nyene igiteramo cyaragiteguye usangira bafitaniye imigenderanire myiza hamwe na management ya yo Wema Entertainment usanga rero nimba bo barumvise yuko ujya mugabo bafise imigambi yo gukora ico giteramo usanga baramwegerera akavuga ati cyamuhungu wacu umuntu ino minsi namuji baramukora ibintu mugabo rero nawe baramukunda namushire ujya twokwitwa yuko yari nk'umuririmbyi wa avance jeno vyita nka avance cyaratangaje abantu benshi kuko uriko uraraba nk'umugwaro ko raduga muri no minsi kuko nako barakoze na press de conference nako conference de presse barakoze conference de presse ubwa mbere baravuga bati umuririmbyi wa mbere azabe muri kino giteramo yuko muri iyo conference ntibigeze bavuga ngo satu bazozamwo tuzazozamwo bagikuza mu nyuma harya rero niho haba haragakina aho nitwe bigarukako cyane reka tuce rero ku kuntu Satu na Big Fizo baraje barabashize muri show tuci tuzobabona yego byakenze gute muso gatandatu mbega baraperforminze muso Mungu mbega baraperforminze byakenze icyambere hoho no banza kuvuga kuko amazina babiri aribo Big Fizo hamwe na Satu ubwa mbere ho menya ni wategura igiteramo ugaca ushyiramo Satu ugashyiramo Big Fizo menya ko icyo giteramo kizoba ari ikintu kidasanzwe kizitabwa gitezwa kwitabwa kuko uravye kano karere kahi Bujumbura cyane no hagati mu gihugu nta muntu n'umwe yoba akunda umuziki yovuga ati jewe sinzi Satu cyangwa sinzi Big Fizo ariko gituma kuba yarakoresheje bajya abagabo babiri yashatse igiteramo ciwe kimenywe n'abantu benshi bazokizemo n'agafaranga bongere bakariha ariko cyatumye bajya abagabo abashiramo kuko uri kuraraba baheruka guhurira kuri stage kera babiheruka muri Musique nimba nihenze ya 2019 bahuriramwe ari babiri ho bahuriramwe ari babiri niyo wasanga bari kumwe keshi bagahurira kuri stage bakaririmba barumva nyuma y'imyaka nkingahe nyuma y'imyaka ine badahurira kuri stage abantu bagaca bumva ati babatama bacu bagiye guhurira kuri stage ico ni ikintu ca mbere cyategezwe gukaburira abantu kuza mu ico giteramo kuko urazi yuko usanga bafise amatimu umwe afise timu Satuba na timu Boy ugasanga bose nabantu busanga nyene bavuga ati twe twemera mutama wacu kandi arakaze kurusha nawe hamaze kuba ko kantu bose baca baza muri ico giteramo bigaca bitanga isura nziza bigaca bizana nyene vibe biryoshe vuga abo ku ruhande rwa Fizo baraza abo ku ruhande rwa Satu bakaza usanga rero numwe yategura igiteramo ari karunguka akanoti kayo karinje hariya ku muryango cyane neza yuko icambere cyo nano company cyo kwa yagikoreye kugira ngo baronka abantu baza mu kibanza cyane ko amahera yari menshi ko amafaranga yo kuri haya yari menshi wenze bumva miliyoni 10 ivyo depend nivyo yarakoze mu cyo gihe ca kera hari uturimo twinshi bari baragaruka ko ariko uri kuraraba nko mwino minsi nta ndirimbo shasha Fizo n'indirimbo waheruka umenga araciye nk'umwaka
asohoye indirimbo cyo gituma rero nk'ubu nta ndirimbo zishasha bafise ariko gusa afise indirimbo za kera abantu twakuze dukunda ugasanga nyene n'uturirimbo twari turyoshe kandi urumva kuba yaraje ubwa mbere muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi biratuma nyene yari gutegezwa kuronka abantu kubera yari afise abantu bakuze bamwumva canke nyene basanzwe bakunze indirimbo ziwe yategezwa kuronka abantu. Aha aho urumva turamenye neza ko turatahura impamvu neza nawe company ishaka yarashize mu bano bantu ariko kandi ku munsi wa gatandatu bari performance benshi bavuga bati bidashemeye bitaryoshe bivanye nuko bari babazi performance zabo bivanye nuko bari babazi barabonye kumenga ntibyari bishemeye benduzo mugarukako kano kanya reka tuvuge Fizo abantu bari hajya muri kijya kibanza tujya performance zabo ndavuga muri iyi show ya Summit niko bari basanzwe babazi nka Fizo ko bari basanzwe babazi nka Sata bwa mbere hoho kijya hariya kijya show ya VIP aho kuntu bavuze ngo ni meet and greet bakora mu kanya vuga rero barashobora nko muri kontra kuba baravuganye yuko ari guhura no kuramukanya kwifotozanya nabajya basani vuga ikindi naco turiko turaraba mu ma publicité n'ama conference de presse bagize bavuga yuko bazoririmba aco rero tusanga hariya uko bigenda kose hari ikintu cacazanya abantu muri kibanza hari kuririmba hari umunezero kuririmba benshi baridoga kuntu ya band Ingo Live Band nibo batanguye gukubita umuziki guhera mu masaha ya saa 3 baguma bakubita uko bajya baririmbye bagiye kuja kuri stage mu ma desert hafi mu ma ine kuduga abantu benshi baridoze bavuga ati twaje kuraba karaoke aba baje ko barayikubita turaje mu bubare hariya turabasanga yo bazi kubitira karaoke mugabo nta kuntu rero twebwe twaje kuraba karaoke twaje kuraba abastare twemeye tukamenya zino noti zacu uko uri kurimbira umuntu harishe 10 million umuntu harishe 2 million bacura abana na samire ku muntu murumva n'amahera menshi amafaranga ya samire nani aho uravye ukaducorera nka samire urumva ibintu bimeze neza cyane ugaca ubona umuntu yakunze umuririmbyi arayarisha ku muryango arinjiye ararindiriye ngo ni greet ngo nokora mu kanyatu ugaciza kumubwira yuko muwo mwanya arukuramukanya no kwifotozanya sindavyibaza no guhura gusa ngo musangi sindavyibaza ico cyo ni kintu nk'umuntu acumvise yamaze gushika hari ndazi camubabaje kandi n'ubundi benshi baracidoga abantu barishe abantu tumaze kuvugana benshi baridoga ati byari bipanze nabi. Okay, tuza kukonkliwa neza turabe neza imyifato canke ukuntu vyagaragaye ndavuga ukuntu Sata byagaragaye muri show zibiri n'ukuntu Fizo yagaragaye. Tuje kuri show ya twese turyoherwe ni ku munsi w'Imana aba ibera hariya kuri Messi des office ndajon baraje itike ya nyuma y'ibihumbi 10 barakoze show kako ni nyene ngo Live Band baraje baratangura piga sivyo ariko kandi Sata bimbega yaragiye ku stage Fizo yaragiye ku stage byakenze gute bo Sata ubwa mbere hoho newe turavye ku baririmbyi b'abarundi nawe yatanguye kuja kuri stage ariko turafise amakuru avuga yuko hari gutangura witwa Lino-G ariko Lino-G wewe yaje yacerewe ko sinzi kuri Lino-G nawe ko tuza kumuzako ariko reka tuvuye kuri Sata warumva mugabo uriko uraraba nuko kijya giteramo hari mutono tubazo abantu batashimye nyene gushira hejuru batashimye ko uja nyene ngo bigaragare kuko uriko uraraba n'ukuntu Sata yaririmbye wewe ukuntu waba umumenyereye cyangwa umuntu wese ariko performance ya Sata niyo yagize hariya kuri Mercedes office biratandukanye cyane gose. Sata yari wa wundi agukubita show karyoherwa akatamba
akagurukira mu bafana ngira wariyeza kubona hari igiteramo yeza kugazara uheruka yabaguye aga benshi bari bizeye yuko Satubi bishaka kugenda kwakunda kubera igiteramo bivanye n'uburemere gifise bavuga ati bayahembwa akanoti gakwiye ati no musi hoho tuzagenda twipanze twari ivyuma kugira ngo niya dutarukira kize kumusama neza cyane ko mugabo uri kora murabo ukuntu yariko arakora kiga giteramo urabona yuko hari akantu k'akabazo yoba yahuye sinzi ko yoba atarishwe amafaranga akwiye sinzi ko yoba yagize yaragwaye ivyo ntitubizi kubera ntitwari mu bantu boruganitsa kirya giteramo ivyo ntitubizi ariko urabona kaza kukonkliwa ariko urabona yuko muri kirya giteramo Satubi yarafise akabazo uravye ukompaye ugereranije n'ayandi masho yoba amaze gukora urabona yuko yabikora nyene akanye ndirimbo nyene yararirimba kuko uri kuramura kuko yaririmba ati reka mpetse umwanya singabagabire abantu barisha inoti yabo baje kuraba jewe Satubi ati reka nyene ore nyene icanzanye narinze shika ngaha ntezo gukora icanzanye nyene nk'umusoda arakora akazi kiwe hanyuma aragera mugabo urabona yuko ntiyari yishimye nta munezero yatanze nyene twari tumenyereye nka Satubi reka tugire kwa Fizo mbega Fizo yaragaragaye kuri stage Fizo nawe turiko turaraba bivanye n'ukuntu ariya muri Mercedes officier hariya urabona ni mu gisoda mutama aya ni mu gisoda baratanga amasaha kandi amasaha no kuvuga amasaha batanga kubera buba buca kubera kigi urabona cabaye ku munsi w'Imana buba buca abantu baja kubuzi buba butandukanye baca bababwira ati ntezo kugeza saa 5 murenza ko n'umunota n'uyu mico gihe rero Fizo yahagaragaye yagiye kuza hariko haririmba Debene ubwa rero Debene nawe yarahamaze umwanya kuko ari igiteramo yacaye ciwe yatezwa performinga mu sigisaha uko igiteramo ari ciwe urumva ko atezwa kuronka umwanya munini amaze ku Fizo rero nawe acaza amasaha yamaze kurengana gatoya Debene yamaze kuja kuri show Debene na urazi nakubwiye ko ari kuri Mercedes officier urenza saa 5 ni mu jeshi hariya bacabara barabonye ngo barabongeje nka 30 show yagiye guhera hafi nka saa 5:28 gutyo ho nyene igiteramo cagiye guhera neza naho nyene bavuze ati stop amasaha twabongeje 30 naho nyene ngaho bagire bubashe umuntu uze bubashe umushitsi kandi ho wagiye saa 5 nturenza bimaze kugenda uko umva gusa Big Fizo yaraje ivyabaye bikunze yuko aja kuri stage yes reka tuteganya amajambo utavuze tuti Big Fizo na Satubi bararimbye samedi ariko kandi dimanche haririmbye Satubi wenyene ariko kandi nawe nyene haririmba mu isura itameze neza niyatanga show kwa kundi Big Fizo nawe egwashitse acerewe ariko ntigeze agaragara kuri stage Lino-G tumugarutseko ko Lino-G nawe nyine amakuru avuga yuko ashaka yarashitse acerewe nawe yagiye kuza asanga Debene ariko araririmba kandi ariwe yategezwa gutangura teramo ariwe yategezwa gutangura kuririmba ku baririmbye bo ngaha mu Burundi jere reka nigarukire wanashima nshinda bishika muri rusangi muri kuno kwiganya amajambo cyo cishamwe na Lino-G neza Ami Pro yari mu MC je twavuganye ndamaza amakuru ukuntu yabibonye niki ko harimwo bamwe bataririmbye arambwira ati rero amakuru amwamwe wo yabaza abatukuye igiteramo akanambwira nti burya wewe nko mu MC Ami Pro ndanamuramutsa nazi ko ariko arankurikira ndambwira nti arambwira ati jewe ndivyo narumwe musariko kandi amakuru yabaza abatuye igiteramo ariko kandi ndamubwira nti nivyo wari abatuye igiteramo baragiteguye kandi wewe wari mu MC amakuru amwe ushaka kuyazi kuko programme nibo bayifise babayifise je nshaka kugaruka kuri kuno kuntu tuvuga ngo harabaye ikintu cy'umwanya ikintu cy'umwanya muri mese bagiye bakiza umwanya wo basaba ikibanza banashime kibanza cya bwa mbere hari hazwi ko bazokora muri jardin public
ariko mu nyuma turamenya mu nyuma ko byahindutse ko bagiye gukora muri mesi hano amakuru yakaravuga yuko kizobera no kuri F Nyakabiri ariko kandi mu nyuma turamenya ko kirabera muri mesi naho nyene vyagiye kumenyekana umunota wanyu harasigaye iminsi mike uri kuraraba kiye giteramo cyangwa ibintu by'ibibazo vyinshi bo bisigura ngo uko bigenda kose ntibagi kuri mesi batavuganye na bari baza amasaha baba baza amasaha hajya nturenza amasaha kiranazi Lino-G ntiwombwira ko yaciye yumva yocerwa asanzwe azi programme neza je ncamvuga nti ashobora hari akabazo kanaka tutamenye satbi ntiwombwira ko yari ujya muneze ujya performance ariyo ya satbi sivyo n'abantu uduhinyuza bandike muri commentaire uvuga ati turabesha kandi tusanga tumuzi kurya sinibaza aho tumuga nti hagati ya nano company na satbi ujya mwanya ashobora hari akabazo hari akabazo Fizo nukuntu abantu bari barindiranye igishika kandi uri igisho uciye uraba nko yagiye nko bariko baragira ama publicity ama media tour ku maradiyo kumye yitanga kagenda aeroport akagenda kagira yabaye wa mbere mu baririmbye ko taka Burundi baja kwakira The Ben baja kwakira The Ben nakako benshi bavyibuka amafoto niki amafoto menshi yarazunguruka indege tugiye kumutegera cyane sivyo bo ama media tour nibiki nta mpamvu nimwe wenyemeza ngo Big Fizo yari gucegwa muri ya kibanza ko yari kuba bari bafise umwanya mugaye kindi naco nk'amakuru no bafise ikintu hanini cyatumye n'umwanya ubagora kuje stage giteramo hakige biba bisabwa yuko irara yubatswe ariko nko kugera nka sahindwe stage bari bakiri ko barayuba kandi uko bigenda kose nasa ko Ingola Band igiteramo cyari kiwabo bari baje gufasha The Band live kugira ngo babafashe muri live baza gukubita baririmbye bisigura ngo umwanya Ingola yakoresheje wari gucibwa mu mutoya sivyo nimba Ingola Band nayo nyene yo bashitse bagitesa inshima yege kavuza gace bakumva ko inshima zihuje bari guca batangura show sivyo normally mu mwanya bari guca bawupanga ugapangwa neza je mbona yuko uko bigenda kose hariho akabazo kanaka harimo akabazo artiste na nawe giteramo yego hajya hari akabazo gusa ni kubera nyene tabizi kubera nyene turi atufisa amasaha atatu kuva saa moja saa tatu uti wene uzotangura saa 9 saa 10 yagusha nawe uzoba saa 3 z'ijoro man aba artiste zokoresha ubafise womenye ukuntu babwira uti naho iminota 5 ko muri kontra muravugana muti hari byo mupfundika muravuga tuzogenda uzokora umwanya ngana nuko nkanabwira nti Big Fizo na Satbi ukuntu abantu bari bakumbuye muri za wezere ndibo za wezere zabahuje niki nani mfise n'iciyumviro canke muri je nimvira nimbege zizova bazava bana performinga ajya kuri stage sivyo cyari gushobora gushika uko urabona ubu hari coka ciza urabona barakundana cyane bose kandi bijya n'ivyiza uravyumva jewe nta mpamvu nimwe ari kunyumaza ko Fizo ari gucega muri kibanza Satbi yara performance kandi yari performance mu buryo bukwiye sivyo aha ubaza ko ari kibazo kicoba caragaragaye hagati y'abartiste tuvuze na nano company kuko ico umwanya coco man nabo babahaye amasaha abiri mutegura muti ingo live maza koraka mwebwe maza mwomera jaje gutangura sataza gukurikira bifuza gukurikira baza nimba baza kuhari ndimba baza kubahuza by performing The Ben za kwinjira tuza kurangiza sivyo bibaza ko ari akabazo kubakaragara cyajya kanuga kabazo nibaza kwa bakarabaye hari nibaza kari ibintu byerekeye konti byo kurihwa amafaranga uko nk'ubu murashobora kuba mwaravuganye ati jewe urampaye advance nimba igiteramo cyawe urako byari bibiri akavuga ati igiteramo cya mbere nzoririmba ndafise advance mugabo icya kabiri muzoba mwahejeje kumpa dufaranga twanje twose
wagaca usanga rero bivanye n'ukuntu nyene umuntu ariko arategura igiteramo bijya n'ibintu bigustressa mu mutwe usanga biragoranye inoti ntarayiguha ako umuririmbyi nawe gaca avuga ati ndavye umwanya nafashe mu kubaka izina sishobora kugenda haya kuri stage kuririmbira cyahe ati nitange nkuko naye kwitanga maze kuronka kanoti benshi bashaza bagaruka bavuga ngo urumva ngo ntari kuririmba kujya kuntu ngo kandi hari ibibazo ngo nawe nyine kukawuka ariko wewe mu nyuma turavyo yanditse bigaga nko kumenga ashobora kuba ariko arishuza bamwemerera canke bakabaramwishuye inyuma ya show sivyo je ntabyabimenya neza ivyo biri hagati yabo kurera akandi Fizo nawe yaraje yandika amajambo akomeye kuri status yiwe ubona ko yerekana kumenga koko hari ibintu batari bahuje ko ikibazo cari gihari ikibazo c'umwanya nubwo twavuze ati umwanya haya warugwaye ko bivanye na stage kuno bayubatse amasaha agiye gucekinga sound usanga biratwara umwanya ariko hanini nakabazo bivanye n'ibintu bari bavuganye muri kontra bo hagati yabo usanga kandi kabazo kari kavyose je kino nangiza tuvuga ikintu kijanye n'abantu bategura ibiteramo kwako kubigenda kose ikintu cyo kontra ni kontra kandi uwateguye igiteramo ashaka kuburanya uwo yahaye kontra bivanye nuko atamukora ibyo yashaka cyane uwahawe kontra ndavuga aba artiste akamuburanya bivanye na akaburanya wamuhaye show bivanye ibyo batahurije donc bose bashaka kugaruka bagashinjanya bati wewe ibyo twavuganye nk'abinkaye wowe nabyo twavuganye nk'abinkaye ni naco neza ko saturahagarara ko kuba we yararirimbye nakujya kunaririmbye nuko byo bitari byuzuye we ashaka kugaruka akavuga ati twavuganye bro kandi amasezerano twagiranye yose narayubahirije yego nararirimbye imisi ibiri twasinyiranye narayiririmbye yose kandi Big Fizo nawe yarakoze neza vraiment kuva atagiye kuri stage canke nubwo baracerewe kwicereza ngo ari akantu kanaka katameze neza cyo ba ari ciza je nko ku ruhande rw'iwacu bivanye n'inguvu yari yakoresheje ariko aramenyekanisha kijya giteramo karirimba numuri kubera urinzi ubona ujya n'umutama abantu benshi baramwuba amakagaruka bakaja mu byo gusubiramo uko uri kurara hajya abantu benshi barishe amafaranga batanashaka na debene cyangwa badashaka sato ariko bakeneye Fizo aririmba kubera urukundo bamukunda baremera haya ku muryango barariha 10,000 barariha 50,000 kugira ngo baze kuraba Big Fizo ariko guca ateba kareka kuza kuririmba nubwo hoba hari utubazo aya ntiyavyitwayemo bishinga ntari haye kuraba kaza akaririmba agaha umunezero abakunzi kuko abakunzi biwe nibo bamugizewe kuko umuririmbyi kugira ngo atere imbere atezwe imbere yamaze peza ukafiza atezwe imbere n'abafana biwe nibo ba boss cyo gituma hatabayeho bajya abafana wewe nibo gutumira none wocheza kuririmba wenyene atabantu bakura ariko gituma rero hajya yari kuza akaririmba hanyuma bivanye yuko bafise icyanditse bakamuriha muntu canke akazokwitwara mu butungane kubera igihugu cyawo kigengwa n'amategeko haritwara mu butungane bakabatunganiriza kandi ivyo naho bari kubishira mu bashinga ntahe vyari guhera wako bataje yaciye aza amasagiye kuko urabona byaranateye nakaguma mu bafana biwe azi kuntu bagumye bagenda bamugendanira hari hose avuga ati dukeneye uririmbe yego mwanyene kubera ari kandi yaririmba ako nyene kubera ari mu gisoro aya ahubwo ikintu nshimira urya muntu yateguye yagitera kwagitwe kuri message yego Imana yaramukoreyemo kuko yakagitwara nkari ya kuri JDP yego cyane nkahandi ha hari kubaka go mahajya bararaba ati tugate kaguma mu gisoro badukubita igiti baradukubita igiti batwomeke ibararigwe rero gutuma rero Imana yaramukoreye mugabo rero Fizo hajya nabyitwayemo nabi tuvuze ngo kubaka izina biragoye ariko ubutungane naho nico ruba rubereye yari gukoraga akaryohera abafana biwe utwo tubazo duhari
kubera hajya umugabo n'ibibazo baragenda cyane hari utubazo bariko dukemura hanyuma umugabo bagatanga show umufana we wagataryohe wakavuga ati ibihumbi 10 narishe canke 50 sinabirihiye ubusa agataryohe kuko umuntu abaje hajya muri kijya giteramo akeneye umunezero cyane nagamuge ku bajanye n'abantu bategura amasho nabo akantu gacuya wabwira abantu bategura amasho hanini boza bararaba n'amakontra asinyiranira n'umuriri ukaraba kuri amezi yo kuriha ukaraba yuko ivyo bintu yagusavye uzovyubahiriza kuko ni wasanga utari kurubahiriza amakontra uzabusanga nawe mu nyuma ni wabakenera batazokwemerera canke bikandikisha nabi izina ryawe niko kwandikisha izina ribinye kuko uzosanga baca babihana abandi bariri ushobora gutegura indi show mu nyuma ntutume ko babandi bari babwiye ubwambe ugaca ubwira abandi mugabo nabo amakuru barayahana cyangwa ati nakurya kugira guhe amafaranga asigaye n'aba yaguhe avance biragoye byo gutuma abantu bategura ibiteramo barabe wemera ibintu ubona ati jewe nyene ni capable byo kubironka kandi ati kurya nyene muri contract byanditse nimba ntuze ayandi nzo yamuha aruko agiye kuri show canke inyuma ya show cyose mukabivugana neza mukamubahiriza kugenda turangiza kuri ka kantu abantu benshi bagarutse ko bavuga yana telefone ya deben ngo yahuye n'akantu barabica bishobora kuba byo cyangwa ugasanga si byo usanga ari beze yenu mwege mudukana ajya mu byantu mwaza ko ari byo show ya VIP nyiga wewe wari miliyoni 10 ukaza kwiba telefone areke kuzaba maze ibyo bintu ndeke zanguza mbagirana oya we ko ruhande rwiwa we aza kari yari deben yari umugore wiwe kandi ibintu muzamara mucisha ku ruhande ngo yahise bina video ngibe ko ari kumwe n'umugore wiwe kore ko umugore wiwe nawe ajya n'amafilme byaye bigo kuno woyi uca wiba iPhone yari deben yari umugore wiwe yari Fizo yari Sabi yari Lino-G n'abantu batanu hano undi muntu yari yicaye rwanda ya Fizo nawe namenye itsi sibyo ahantu wingiye ubisha miliyoni 10 manu gacuvuga bijya bintu ngo bana bavuga yuko kujya kuntu agiye kuramutsa abantu kuri stage yagarutse cisanga kwanza ko uraze ko cari gitama cyo guhura bongera baramukanyana n'abakunzi bici yaje kuramutsa abandi agiye kuza sanga telefone yanitse ninde yinje mu kibanza kandi uriko uraraba bijya bigatanya vyari bihatunge ninde mu kibanza vrema bijya bigatanya vyari bihatunge ngira uwo muntu ariko hinjirira twirangirize akinjira ahantu hagatora aze mureke kuza murabesha nta iPhone yagiye je niyo mvira ariko bishobora no gushika byarashitse naho sanga ntawe baravuze ngo deben yaravuze ko telefone yagiye turakeneye tubibonamo turakeneye officiellement deben telefone yagiriye he telefone yakorekeye he ga deben yakorotse ugeze he ngatwarabonye yandi makuru avuga yuko bo babayirose yavuye nimba barayirose mu nyuma yavuye mane mureko z'amacafuza polisi ngo cyashi bishitse mu ishaka ngo ngo yoba yibiwe ngo ahantu yashikiye yagiye muri show ata telefone afise yibagiye ko afise telefone haba harimo tuntu nyene hari ariko nyene yagiye muri show yibagiye ko afise telefone aca ribuka ko yoba yibiwe hariya ibyo bintu bihagarara ndagushimye cyane gusa yuri kwakoze cyane kubana nanje muganira cyane menshi cyo kuno munsi muri kuri Ndufacom TV kandi ndagushimye kuba wanyitse ukantumira mwese mwakomera dukurikirana mwese ndabashimira cyane rwose ariko nyene mwibuke ikindi gozoze dusesangure jendi gaha kabisa dusesangure nkeneye ibintu baza barabesha tuzo tuyaca hamwe ducamwe akaronga nshama birigire kabisa tuza nyene duhanahana ivyiyumviro nawe uri muri commentaire uvuga ati aha vyari kugenda uku ashobora kwandika muri commentaire uvuga ati vyari kugenda uku no usangize nabandi kino kigando ko ndabizi menshi bagumye bazana nabiri ariko kandi jeje ndangije mvuga nta telefone vraiment yibara dutakire mu rya show karero bashimire kuba bafashe umwanya bakadukurikirana bibuke partage cheme hamwe na subscribe Congereza cyane abo hayanditse sabone kubiteko kajya kantu gatukura
kabisa hajya aya no kugakengeri hosubiye bafyona naco bitwaje bafyona kubanyuma ariko kantu simbi hari akurumba kwa Facebook ahantu handitse Endo Keyz the Magic Keyz the Magic usanga ko amakuru abatandukanye nyene twaba dukuru dusanzwe cyangwa n'amakuru y'abariri tukiyagira ibinabiri tuvugana biba bitandukanye cyangwa naho nyene ukanyandikira tukavugana ntaco bisanzwe hose tuguma turiko kabisa. Asante sana. Murakoze cyane rero mwebwe mwese mwadukurikiranye ndabwiye nti uri bihe vyiza tuba turi kumwe na mwebwe mu bihe bibi naho nyene tutoga tutimana nisanzwe kandi sande kusha guhinduka anytime gacungira uti Shalom bya bintu bivuga nivyo kabisa rero amavyo mise yari MC Shalom kandi yari Mr. Endo Keyz the Magic cyangwa Mr. Yurik kuvaria mu ntara ruyiga kandi mu gisaka ca Bujumbura ndabizi yuko naho nyene abahari ngo atwikagura ibintu bigende neza cyane no tuba turi ibintu bigenda neza cyane duce tubana n'ikindi gice n'ivyanko namana babwiye I love you so much ciao ciao shalom